mama waka nindi foto uramubona bakunzi ba INYISHU media ngiyi ngaha nindi posti okay mama n'izina ririko ego iyo mbonye abandi biparatura mba mbona ari ubusa nana akesdan Don Mael bisigurana umwana ari ngaha pembeni niwe yitwa Don Mael hama musi jewe rimwe na rimwe uyu mugabo akesdani arantangaza kuko nk'ubu agiye kurikiza uwundi mwana none gute uza kumbarira aba bademo bose amusumvye ubwiza Sauda musumba amataye bamusumbike aba n'abademo era uwa mbere tubona umwana ngaha imbere uwundi wa kabiri tubona akesdani afukamye ariko arasoma imbanye y'uwo mukobwa ahagaze ngaha hamugomba mbarire yuko Sauda kweli hari mariage wa muceri uzoja ntuzoronka wace takupiga siporo uzoreke no gukora siporo canke ngo nk'ibigire akuna utafatsa nakiri uzoronka akabikora kabizi kaje imboga karitse akese arabizi rero abizi acha so wesha nani bakunzi ba INYISHU media bakunzi ba Cousin John bakunzi ba Ntare baba turi kumwe no munsi twahahuriye tugomba tuhaturire iminsi myinshi Cousin John mutabona kandi imbere ya kamera muvyara wanyu ngira ngo murumva ko ntari meze neza gakorora kari katamere bien so bakunzi ba INYISHU media nagarutse kandi rero imbere ya kamera ndanezerewe sana numva nyene umunezero dasanzwe kongera kuja imbere ya kamera kugira ngo ndabazanire urusaku rudasanzwe urusaku rumeze bien urusaku rushushe urusaku ruriko rura trending ngaha anya mu karere kacu urusaku rwanzanye ngaha rero Surundi ni urusaku rwa Ntare vipi kwanza jeno bise yawe no bise ngo wesha nandi ndabakangura aho bari hose wesha nana ho byamye ivyo bintu ngunda kuvyumva ku bantu zenya iyo ngiye muri ville hariya nkumva abantu wesha uhindukiye inyuma ushobora kugenda hajya kuri bata ukabona bajya bakonesere bakagwaya wesha uvuze wesha rero baba bakuzinguye uhindukiye inyuma zamba ngo nta muzigo ufise ariyo nabandi ariyo nabahandi uhindukiye uzabumva ikofi acabibaza ko mu bandi rero nabakunzi ba INYISHU media ifoto zobabwira wesha kugira ngo bakanguka abandi rero nyene batarabe ibiganiro baguma basinzi ari umuntu uzobarira wesha usanga ubariye nk'intare ihindukiye inyuma tijendi wesha oya usanga urumva ari usanga nyene basinziriye nkaho ugaza usanga gusa nyene bro ako kajambo nyene nikameze neza mvuge gute turavuga Ola twagiye rero bakunzi ba INYISHU media ndabaramutse kandi ndabipfuriza ibihe byiza kandi kuze John murabizi nkuko bisanzwe mu vyara wanyu na mandabazane ibintu bishushe ndi umunyarusaku ndinjira nyene mu mizi banyita samandari wabonye ko nagutwengeje nta samandari yego tekenya naki samandari wa mandaranga samandari wa mandaranga nashaka gasubiremo wa mandaranga akagabo gato gashobora guhenda umwami mandaranga bisigurana akagabo gato gashobora kubwenge gashobora kubesha umwami sawa mandaranga uri mandaranga nari samandari wa mandaranga urumva yavutse kuri mandaranga bisigura nuwa siwe yitwa oya we ni samandari yavutse kuri mandaranga bisigura mandaranga yarafise ubwenge kumusumba samandari oya urumva ni amazina ya kera bitirirwa amazina y'abase atasyo samandari kari kazi ubwenge no mu bitabo twasoma ku ishuri wasanga ari karaktere mu bitabo nkajewe rero cyo bibona ndinze ndagutwenza ntumva ko nkaze twenza intare vya suraga wana gucekeje intare twe umviriza rero Ntare aya makuru yanzanye ngaha anya naho ntafitiye ubuhamya bambwiye neza yuko gumukora ibiganiro muri INYISHU media kandi ayo makuru arizewe cyane ngo gumukora ibiganiro kandi ivyo biganiro abantu baguma bidoga ko ugumukora ibiganiro so kuri ico wonye ntibibeshe vraiment ibiganiro genda bikora kandi nkora ibiganiro bitwika muri no minsi rezo sociaux yose yo mu Burundi wayiziriye Ntare abantu bose baguma kuba ndavyumva na jewe hari abandi none urabona gusa Ntare reka tuvyiyoze ako kantu karagaciyemo nashaka numve ko ayo makuru utayazi ko wakuvuga rero Ntare
ntubona utunenge turiko turaca mu marezo sosio wewe je ndakurikirana ndi umuntu mu bantu ba mbere bakurikirana rezo sosio mu Burundi je gituma umwanya munini ya cyane ndawumara ku telefone telefone yawe no kuri ngira ngo niwe mugore wawe niyo ngodo yanjye niwe mugore wawe niyo ngodo yanjye ingodo yawe bro ugo mbona no mugore wanjye nyimba yatango dufise agusanye nga anye mu telefone nyimba yatango dufise ugenda telefone gusura Kenya vre ni barabakongera gashara urakoze gusa umenya nga anye ko abarimwo uburyo bwinshi bunorungikamwe amahera canke nkatoramwe amahera ni barabakongera gashara bro niwigira umuntu wo mu 70 na ndabizi ushikiza isa honyene nk'ubu ndiko ndakina match na betinze kuri X1 bet ariko nkina kamari mu telefone uraceka bosi wako sari dutupaga hapa mu biro ubone buzi none witeze rega bosi ni Beni muri kuno ari Beni atatu hapi dollar urumva gushikiza isano uzi ukuntu uzohembwa mugabo je ndiko ndakina amadiri ngaha mu isimu ntaco urazi ko hari ama machine ngaha mu biro byacu nzosanterura ya disque top ntizoburamwe amahera yiwanje kwa Samanda ari wa vrai si ile disque top iko pare nzoburamwe yiwanje bamaze kuba Samanda rero yemeje n'amategeko n'ubwenge urumva rero nta ikibazo gihari ngaha anya wowe nuko muvyirengagiza abanyamakuru muri kino gihe ibintu muko matubwirira kuri rezo sosio naho natangiye mvuga ngo muravugwa n'ibindi rezo sosio muriko murayiturira kandi muko matwambika ipicambi gute osigura gute wewe nta kuntu wombwira ko vie prive ari sigaye igendera kuri rezo sosio gusa ubuzima bw'abantu gusa ni gute umuntu yo kwiha permission yo guposta ubuzima bw'undi muntu kuri rezo sosio yiha permission yo gupostinga ubuzima bw'undi muntu kuri rezo sosio akabushirako bro ubu buzima tubayemo ni ishusho y'umuntu sawa ari ishusho y'umuntu none kuba ari ishusho y'umuntu utufata ntare nk'ubu nufata ifoto ndagufotore muri chambre yawe nkaza ndayishira kuri rezo sosio gacu vyeme si usutwa so sikia kama ni kwano nani aho bivana bivana ni none nkakuze ndamubonye yagiye mu rundi rugo gundi muntu bro ucuza gumposta candagupa ifoto ishushe aho na adabu sasa nuko bibabiri none gute muri rujya rugo ba wagiyeyo kandi we tuba tuzi nawe ufise urundi rugo gwiwawe ubwo n'ubuzima bw'umuntu ubwiyiwe apana bw'amanyanga oya amanyanga nayiwiwe nta abida kubarire kuri rezo sosio ibintu bijako haja ku buzima bw'umuntu asanzwe abamo nyimba bugororotse burajako nyimba aja mu bintu by'amafuti wallahi binaenda nende kubiga picha ko mushambe ibuka sawa ko we nakuvumbuye na prince urazi ivyo mwangiri wapi sinakuvumbuye na prince mu kabari nikawapiga na image mu barabara mko munabusiana mko munataka kukura maulimi pale wala sinabavumbuye kandi abango mukamenge meme nta indero ni nkeyi ntaco take it easy tureke ivyo bintu kwanza vyo kwinjirana mu buzima kubera abantu mu bikora ni muri benshi je sino nabaharura turi benshi twaramaze kugwira nga mu Burundi dufise aduharuye ama television online umviriza turondeye ama television online ahari nga mu Burundi akora kandi arenga igihumbi mwewe ntimuzi kurondera urusaku gwiza rumeze neza umviriza basi ndagura urusaku ugiye kugenderako ntwara ka invitation aroba invitation yabitugana how are you abitu na invitation aronka yo kujya umuceri dimanche nta na telefone nditaba ngo uzoza hana sina invitation nabutumire fise rama ngo wirwa kuri rezo sosio raba dimanche je namaze kuronka ka invitation ka Sauda na case bazogira ubugeni Sauda nande nta case bazogira ubugeni we nawe ndibazangira ngo ngoje kwanza gwari kuba le 27 umunsi tumwakira yari yatubwiye le 27 gusa le 27 yazkwatse yabibindi aujourd'hui nous sommes le 40e le 27 aujourd'hui nous sommes le 40e nous sommes le 30 le 30 umvariza ndaguha umuco rero babijya biye akuna uzogende gusiyo invitation uzogende ko basauda mu gatondo dodore bakubatiye chai bazoguhica ico mu gatondo imba ari ubuyi uzonka ubuyi ama witahira hakuna mariage tutakula wali bro mpunga wa kufinyika hakuna mariage wanashaka uzoanza gukora sport kubera inzarize uzonkwe n'amazi y'indimu gusa ndakubariye ati hakuna nini na mariage wewe uri kuba bihakana nkande ubihakana nkande wewe
je ndiko ndabihaka shima ndiko ndabihaka nabwo ndabikubariye bro bajya abantu baramaze kudukina imitwe baramaze urumva urindira ndakubariye je ndiko ndabihaka sasa harusi ujione mwibone mariage none muzamubibona ayona mariage nisikuonake kwa harusi mariage ya nisikuonake kwa harusi na kuyakula ndabazi hapo mtakuya kuvumba nzoza kurondera mtakuya takuvumba uzanisha makamera kuze kwanza hivi mie jubu kwanza ngo masubire kwanza mbi intare hari ibintu by'abantu bihaye kuza baratuzanamwe inkuru z'ububeshi wallahi mina je ngo ndababwiza ukuri je hari abantu bihaye kuza baratubarira inkuru z'ububeshi example Sauda na Akes ku bintu bariko baragira ivi je ngo manje ngo ntangure nambare rujya rushato go kwitegura kuja mu ishamba kwitegura kuja mu ishamba kuja kugwana bisi apana kugwana kujyana asapana kujyana kuba intare nibisiguze ngo kugwana canke ngo kugira gute gusa ikintu tuzohura naco intare carnivore giye gutanga kurya inyama gusa ubu ngiye gutohoza amakuru yemewe ku bantu apana bijya baza baratubarira ibintu menga nibibaho by'amamontage biki none nka Sauda na Akes vraiment uravye ubona Sauda kweri yazorongo cyangwa ubona azorongora iyo invitation yawe ni yajyane ni rutru asijya ejo none no musturiro 30 je diro prom ndumiwe manza mbeko nakajembe kete manza mbeko ndumiwe Sauda arongorwa na Akes mapema ibyo bintu ntibyigeze bibaho sikeni kwambie upinge ukatada ulikuwa na mpango wa kumuoa wewe ulikuwa na mpango wa kumuoa nipige simu wewe ulikuwa na mpango wa kumuoa mpige simu mpigi basi mimi niko na woga we mwe baraja ngaho bakababesha bakababarira ibintu cyangwe bakunzi banyisho media ntaho ikintu kimwe ntare arafise jaruzi yawe ari jaru kubera kuri ntunze kuri Sauda none riza je kintu no kubarira gusa je si kuvuga ngo ndi jarungo ku bantu ngaba naba no gusa ikintu gihari urumva ikintu gihari kuri irikirasona gusa sinzi kari ku murongo abengi urumva ikintu gihari Sauda na Akes Dan bro bariko baradukina imitwe ivyo nivyiwa bamaze kubona abantu bariko barakina dame na rudo pakoje hari wori hajya anye niho hajya urumva ruguterura ipiyo agira ngaha baguma baduterura twebwe baduterura batugira bamaze kuba programme yajyana le 27 hari indi stat irabonye kwa Akes ngo muri uku kwicumi ubu tugomba tuje mu wundi mwaka ngo muri uku kwicumi bazi iyo mariage ya retrua kuzenja shapata invitation epeke unabisha wewe uko ulikuwa murondera iki jewe usurusaku niko namupigia simu nisikie rusaku kandi mwebwe muri nawe uri muri babandi nyene batanga amakuru nyabaki niko na invitation reka ndabe invitation yawe tunga kuonesha invitation au nakuzeka ikara hapa njoo hapa uikare sinza unaishize mibega au na mungu ya njana ngoma ndakwereka invitation yanditse uzovyimba imitima invitation yanje ndayifise uzovyimba imitima sasa batubeshe kugeza abantu invitation zanditse Sauda na Akes Sauda kaolewa na wala na Akes bro umviriza ndakubarirere wavuze je nirirwa kuri rezo sose have ndaguha makuru yande ya manager Silva manager Silva ndakunda gukurikirana manager wahe kwanza wa wakala acha burofa ure bashamfukuza rindira akacha posting ure bari mufukuza ndabigua akacha postinga nianze kuongea kama pastere akacha postinga have dusome da Silva cameraman media TV njoo hapa mama waka nindi foto uramubona bakunzi ba INYISHU media nginga nindi posti okay mama nizina ririko ego iyo mbonye abandi biparatura mba mbona ari ubusa nana Akes Dan Don Mael bisigurana umwana ari ngaha pembeni niyo yitwa Don Mael hama musi nzambona da Silva media TV ibintu birebire urumva rabu umuntu ari kumwe na Akes Dan ku ifoto yitwa Nana n'umwana ngaha anyitwa Domael hamugomba mbarire ko Akes Dan yo cagenda gafatana na Sauda ngo bagiye kugirana mariage bro ndo gwitikina bro mapenzi unayahitani bro bariko barabakirira ujama bari mfukuza kwanza iyi ni post ya bari mpiga out ngoje kwanza nikoneshe kumbe Akes Dan ni Zidane ni Ronaldinho ni nani rabundi
shaka kanura nindi baby da Silva nyene uni manager wande ni manager wa Wakalayi TV oya tumu manager baramwirukanye wewe ni wagiye kumusiga si bari mufukuzaka rindira ndakwera Joma iyo ni wivu da Silva Media TV da Silva Media TV je heraba rindira jewe rimwe na rimwe iyo umugabo uyu mugabo Akes Dani arantangaza kuko nk'ubu agiye kurikiza uwundi mwana ibindi sishatse kubibandanya kuko ndabona ibintu ngo basimbizi wararose umugenzi bisigura Akes Dani ni Ronaldinho akaba Zidane akabande mu gukiniki ibepi none gute uza kumbarira aba bademo bose amusumbye ubwiza Sauda musumba amataye bamusumbike aba n'abademo era uwa mbere tubona umwana ngaho imbere uwundi wa kabiri tubona Akes Dani afukamye ariko arasoma imbanye y'uwo mukobwa ahagaze ngaha hamugomba mbarire yuko Sauda kweli hari mariage wa muceri uzojya ntuzoronka uwace takupiga siporo uzoreke no gukora siporo canke ngo nk'ibiki akuna utafatsa nakiri uzoronka akabikora kabizi kaje imboga karizi Akes arabizi rero abizi acha weye reka kwitera inzara reka kwitera Akes Dani arabizi nimba yashoboye kujya ujya wame akajya kabiri n'uwa gatatu azomujya hamwe nibivuze abana bamaze kuca agomba agire mariage Silva abani bamaze gupostinga abo rero uyu ni mawivuzaki abana ashaka guteranya ubwo iyo ni fuhe niko bavuga Silva samfukuza Silva yoteranya gute nawe ivyiwe bizo voilà urumva vyiwe bigiye habona ashaka guteranya n'ivyo abandi bisambuye urugo rwiwe rurasambutse ashaka gusambura urw'abandi waje bitu ya hivyo kandi nguma nivugira byabona icabona ca mbere none nk'iyi foto sasa iyo si akera siyo muri video urumva kandi si clip video oya somera date iyo foto kandi yafotowe kandi na telefone mu rugo kwa Akes Dani ndabona ngaho bubajaje buhatonze ahantu nyene hari biro ya Wakalayi TV iyindi nayo ni iri hahandi nyene wa wundi wa mukobwa nyene n'umwana ngaha pembeni bro gombo mbarire Sauda ahantu kweri kazohakura ikintu turiya sasa bimaze gusiba icuro zinga turiya sasa kuva muri tukiri mu kwindwi turiya ni kupe habari kuva tukiri mu kwindwi tukibona abashani baza bamushirako inda Akes Dani bijya bintu vya Sauda na Akes vyari bihari oya haja anya yari bapambana basami bako bagwanira Sauda nitwari bwamenye ko Sauda akundana na Akes yego nitwebwe tubimenya mugabo haja harapanzwe iki mariage imaze gusiba icuro zingahe zibiri oya kwanza ni imwe zibiri oya ni zibiri bro indira ndakubarisha ari icuro nyinshi izo ni icuro zibiri uzi hari isango ya redisi baduhaye oya yari October nta tariki baratubara ngo mu kwicumi ryari rindira nawe yo le 27 irasi mbo abo rero niba abantu rero nako ndakubarira subirirwa mbere ngomba mbi intare sindiko ndababwira bakunzi ba INYISHU Media mukazona nana ariko aragira ibintu byo kwa Sauda na Akes utakuraga na nende wapi jewe wewe nzokubona kandi rero jana na kamera nzotwara uyu kurusako gwiyo kwanza pana rusako woze uje no kurobeza kubera zino kwiturusako uzoje kuvumba umuceri urazi je onyene kwanza nkikiri muto urazi yo naraciye je wowe waciye mu bito zapana mu bito twe twaragenda hari anye muri biriya bito byari mu kinyankonge tukiri batoyi bariko barakubita umuceri ibintu biti gisupe bavyita kugenya urumva bakadukubita nk'urubase guzuye umuceri ngaho ibi ujenga nuko nije no wange hamukira umuceri acha sawa udahamukiye umuceri uzoza kuginya ahubwo wewe rero unya je ndiko udahamukiye umuceri uzoza kuginya ntaco ubunyu je mu kuzikaranga abana bo mu Kamenge tuba mu projet yakwenda kuza ngombe nzima Akes yavuze ko azogura inka ibona ari yazozana ariyo tuzoteka kuri mariage akabobi inkibona muzojya bobi urafsina tutakura ngombe nzima turiya bro mutakura mukoma kwa Sauda bakunze INYISHU Media mukazobona mariage retrouva ya Akes na Sauda ntare muzoce muvuga umviriza bene sazi ni babyaye bene sazi muri cya kisomo cyo mu wakanga n'abarigwa aba diaspora
tuwa mikono kwa Kesi, tuwa mikono kwa Sauda. Ubu n'umugore n'umugabo. Baraburube, baraba makara ntibaburube, siko babivuga. Ndabashigikiye mugira ubugeni bwiza Kesi na Sauda. Felicitation cyane ku munsi wa Mungu. Tubabakeje cyane bizoba ari ibintu by'ubwiza kandi ndabasezeranje ko nzoza nambaye ikoti, nzoza nambaye costume. MC Kuze, Mr. Cousin the MC. Okay, ahubwo yabivuze neza. Akesi ngenga tusho tumurondera tuvuga. MC Kuze ni azoba ari uzogende wambaye ikoti costume kandi rero apana yindi menyere. Sauda n'umuswahili kazi. Attention, wendo napiga kanzu yo makostume yako. Ndava koti na tena kiremba. Ukitia Bucharest, Ndava koti na kiremba. Style ya wapi? Ya Pakistani? Sasa ni ya kisasa kubarire. Bro. Uzogende nyene wambaye uko nyene ubivuze. Lakini je bibaye. Umva. Nzogenda nambaye ibutura kuko nzobanzi iyo mariage tuziruka. Hazoza urumva urazi kizuba tuziruka. Nimaze kuba. Akesi. Afisi zo demo ranezi demo wala zitatukimbizaga. Menya neza note bien. Kwa Kesi ntituziruka mbere kubera uvuzuko ndahinduye style. Ndava kikoi na sandale na koti na kiremba. Okwiruka gitibuka. Nasaba ko nzayisho mezi ntare gusa ariko attention ndagutumye ku bugeni bwa Kesi na Sauda. Ubwo bugeni vraiment sinzoza. Bana je ndi umuntu wabo. Kandi wavuze ko uzambaye ikabutura mbiriza atangiye kwinjira amajambo. Si ntibuzoba. Ndabizi ntibuzoba. Bamaze kubwemera ko buzoba. Buramutse bubaye. Uzoza wambaye ikabutura. Mimi nzoza gusanje gucunguriye. Nababwiye ko nzoza kuvumba. Stafikaga, ona stafikaga. Na inababwiye ko nzoza kuvumba. Stafikaga takuyaga tu. Kama ni fasi ya na kamera. Kahema. Na kamera. Unavuga sema bobo. Rawo ichariya. Au utaenda na Beni wako. Mitakuwa ni kukunja tu hivi nichungulie Beni angalia. Hakikisha. Unavuga mwambia bobo. Zigira zoom hariya. Urashobora kubere erega. Je nararavye ikiganiro Sauda yakoze. Erega turashobora gusanga haje imbere. Sonana bari bademo baswahili baramukubisa ikintu ngaha akagira mariage kandi ivyo bintu ahubwo iyo ide niyo ndayiyumvira Akesi jojure na mujore nisungura akazana nkaka kademo nyene akarana ko konze nka Sauda aka akaca kazi wambera mko wapi urumva akaca akambika zijya boro z'abaswahili kazi urumva akaca yamba biga baratandukanye kajya gafisaha Sauda nawe hafi sasa hiyo siku atanene paga ngo je Sauda urazi bijya bihuzu bambara abademo usanga kavyibushe gusa rero katusanga yagize gute bambitse ninja ujya wundi mukobwa Akesi turazi kuna abisilamu bagira mariage nyimba Akesi azoba yagiye mu bisilamu abagabo bicara hariya abagore nabo bakicarina gute tutazosanga yagize mariage n'umugore tutari tuzi kariwe ijwi naryo ko jewe mikrofone nzoyitwara jewe yo umugeni kurugwa rusaku umugeni aravuga umugeni bahejeje nzo azovuga aho yo barishe bebe azova gusohoka ndamuzana yo barishe bebe navuze urusaku yo bakunzi bayishumeze muzofuma mwumva audio gusa je ibintu mubura ama image ndire ibintu Silva ya postinze ndibaza aheze ezo asama kuri yo kwizerwa ahubwo abo nibo bakwiye agashira no kuri rezo sociaux vraiment je ibintu ndemera nibyo ivyo nivyo wemera abo nibo bakwiye guhabwa inkoni ubibona guteranya ngo save the date ngo Akesi Sauda ucunganisha bizi baby zisumba Sauda itariki zitatu hakuna mariage ni zine tusikie ni dimanche parakia ni le premier le deux le trois le quatre dimanche mangaribi bakunzi ba INYISHU media saa 4 kundoa saa 4 za mchana kundoa abemvuge nka bene bakunzi ba INYISHU media na mariage zo bakunzi ba INYISHU media na mariage zo izo bakunzi ba INYISHU media ntare je t'invite merci